Natumye abantu banze gufata kuko mama wawe niwe yatumye abantu bakugufata ku ngufu. Si nivyo gusa no kwa muganga twamujanye ibimenyetso byose byerekana ko yafashe ku ngufu, sibyo? None uri kurabihakana gute? Jana nagejeje kumusubira nta kintu na kimwe namugenda mbwira ati yanaje ibintu byo nakoze. Ego nahoze ndi umuntu mubi ariko nanahinduze. Nkeneye gufuka bya bibi byose nakora. Ndabibasi ko no mbona nk'umuntu mwiza ariko gushika n'isana n'umwe karanyumva. Maruraje umbwiye ngo iby'umugore wawe urabinyagirije. Ngo ubu naho muko mumbwize gufata ku ngufu umwana wanje. Tebe ndi kubera sindi ko nabitahura. Uri kurarabura no uburenganzira bwo kumura muri iki kirahuri wewe. Yana. Mbizana. Ibintu byabaye kuri Karori ntibizosubira kuba. Ndabizi neza nta muvyeyi numwe yavyaye umwana wiwe yotuma umwana bamufata ku ngufu. Iyo ni mitwe mwatetse na nyoko muragenda muricara muragambana ubura nta yindi nyungu hari yo kuza kwegera Karori. Kugeza isaha nyimba tahinduye je ndahatse kuko yari yambwiye ko ashaka kuzi wanje ndamubwira ati ntaragera kubera ko bivanye n'imyumvikane nje nawe twahanye. Acambwira ati ko bidakunze ngo ndoce ngenda kwa Karori. Kwa Karori ndamwankira gume ngamuhira. Kumbe rero yaciye ahitamwe bw'ubwiwe kugenda. Nimbara bidakunda nagatego ananye narungitse nga swat ni ku ruhande rwa Marita cyo ku ruhande rwa Ana umwe muri abo bantu babiri. Je kugira ngo urumve ko ntekanye anarava muri yenzu agenda. Umukobwa wanje urumva